Nsubire ndabahereze kaze mwese nshuti namwe bagenzi mukunda kandi mugakurikira inkuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino mboneshakure mukunda muri benshi Shiramatsiko TV ntari n'umwanya bigezweko biba biriko biragarukwako cane hirya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi kuri iri genekerezo rya 10 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'2026 amakuru tugiye kwibanda ku ngingo nkuru zikurikira. Muri ano makuru turaza kubabwira ku bijanye n'iturirwa ry'isoko ya Ngozi aho ku mugoroba wo kw'igenekerezo ry'icenda z'ukwezi kw'indwi umwaka w'2026 no kuvuga nyine mw'ijoro ryaheze ibintu vyabaye kw'isoko ya Ngozi ari ibintu biteye ubwoba. Turaza kubabwira ibijanye n'iturirwa ry'isoko ya Ngozi ni mu gihe twari tugize iminsi turababwira amakuru avuga yuko abarwanya leta ya Gitega kuri ubu ngubu bahejeje kugera mu mihingo itandukanye y'igihugu. Kuri ubu ngubu Ndayishimiye akaba yaraniketse ivy'iyo nkuru turiko turababwira maze arashira igipolisi i Bujumbura kugira ngo kigende kirafata abagabo ndetse n'abasore bivugwa yuko batagira akazi, aho nyine bariko bararondera bamwe mu bagize imirwi irwanya leta ya Gitega ngo baba barinjiye mu Burundi kugira ngo bakureko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Amasoko abandanya guturirwa umunsi ku munsi, vyose bikaba mw'ijoro. Kuri ubu ngubu leta ya Gitega ntirasobanurira abanyagihugu icoba kinyegeje inyuma y'iryo turirwa ry'ayo masoko, aho buri kwezi tubona nyine amasoko arasha. Ni mu gihe havugwa amakuru menshi yo kutavuga kumwe ku bintu kuri bamwe mu bategetsi ba CNDD-FDD. Ku makuru turi buze kubaha aho tuza kubabwira n'ukugene ngo muri CNDD-FDD harimwo abategetsi benshi bashigikiye imirwi irwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD ndetse n'ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Muri kano kanya turaza kubabwira ivyinyegeje ni nyuma y'iryo turirwa ry'isoko ya Ngozi mu gihe haragize iminsi n'ubundi haraturirwa n'andi masoko atandukanye. Kuri ubu ngubu leta akaba atana kimwe isigurira abanyagihugu kuba biriko biraba. Turaza kurabira hamwe ibijanye n'amakuru akomeye cane Barundi bamwe na bamwe batababashije kubona. Turaza kubabwira kandi ko Reveriyano Ndikuriyo ngo ariko aragendera hejuru y'amategeko y'u Burundi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi ngo yoba ari igikanganyoni. Kuri ubu ngubu Reveriyano Ndikuriyo ngo niwe yoba akomeye muri iki gihugu. Ni mu gihe abo bagabo bombi babandanya kwerekana yuko umwe adashigikiye uyundi. Turaza kugaruka ku makuru akomeye cane ariko aravugwa ku gihangange Reveriyano Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, aho iki gihangange nyine Reveriyano Ndikuriyo gisahura amamiliyaridi buri kwezi cibicishije mu nkino z'akamari. Turaza kubabwira no ku matoza akomeye cane RPA yejeje gushira ahabona. Ibi vyose turaza kugenda turabica irya nino, ibindi bitakubwiye mfunyefunyo turaza kugenda turabigarukako. Nimba utaravyonda kuri sabone canke se subscribe wakoresha kano karyo maze ugafyondako. Tudatevye rero reka aya makuru yacu twabateguriye tuyatangurire kuri iyi nkuru nyine iriko iravugwa kuri Reveriyano Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Igihangange Reveriyano Ndikuriyo asahura amamiliyaridi buri kwezi abicishije mu nkino z'akamari. Amakuru yashizwe ahabona n'iradiyo RPA no kuvuga amatohoza yimbitse ku kugene umunyamabanga Reveriyano Ndikuriyo amaze imyaka asahura amamiliyaridi y'amafaranga y'amarundi abicishije mu nkino z'akamari. Ubuhinga Ndikuriyo yashizeko kugira ngo ishirahamwe ryiwe Raidia Rudike rimwinjirize agatubutse kwabaye gukorana ibishoboka vyose rigakorana
ridatanga ikori kandi ntiryisunge n'ayandi mategeko agenga inkino z'akamari mu Burundi. Kugira ngo bimworohere ukungene asahura amafaranga y'igihugu bitamugoye, yabanje kwigarurira ibiro vy'ubuyobozi bw'ishirahamwe RONA ryegukira leta. Twibutse yuko aha nyene Reveriyano Ndikuriyo yakoze ibishoboka vyose kugira ngo umukuru w'igihugu agene umuyobozi wa RONA asanzwe amuyoboka. Haciye hagenwa Fabrice Nibigira asanzwe ari umuvugizi wa Reveriyano muri Fondation Pax. Ndikuriyo yaciye yongera yiyegereza umugabo azwi ku mazina ya Chris Sebarinda, aba ari we azezwa ubuhinga bwa none bufasha mu gucungera amafaranga yinjira n'ayasohoka mu nkino z'akamari. Ishirahamwe N-Soft ryamuka mu gihugu ca France ryaciye rikorana na BN Partenaires risanzwe ryegukira Sebarinda mu gikorwa co gucungera amamiliyaridi asohoka n'ayinjira mu rudandazwa rw'inkino z'akamari mu Burundi. Ico bikoze RPA ivuga ko N-Soft ryahavuye rifutwa mu Bufaransa rica ryimukira muri Hong Kong, ryongera ribandanya gukorana n'ishirahamwe RONA ryo mu Burundi. Amashirahamwe ashika 9 niyo yemewe mu Burundi mu rudandazwa rw'inkino z'akamari. Kubw'amakuru RPA yashize ahabona, ayo mashirahamwe yose hamwe ngo yinjiza mu kigega ca leta miliyaridi 5 z'amarundi ku kwezi, kiretse ishirahamwe Raindia Rudike ry'igihangange Reveriyano Ndikuriyo rifise ububasha bwo kudatanga ikori. Aho ni mu gihe nyine ishirahamwe 1xBet naryo ryamuka mu gihugu c'Uburusiya, rikaba rigabwa na Chris Sebarinda mu Burundi, riri muri zuguru n'ubuyobozi bwa RONA kubera ubunyonyezi bukabije bugaragara muri iryo shirahamwe. Twibutse yuko ishirahamwe 1xBet ryishiriyeho ubuhinga bwo mu kinyegero Mob Cash bufasha kunyegeza amafaranga ishirahamwe ryinjije nayo ryasohoye. Iki gihe ishirahamwe rya leta RONA rikaba ryishuza 1xBet amafaranga menshi cane, yamara ishirahamwe 1xBet ryararahiye rirarengwa ko ridashobora kuriha ayo mafaranga kubera ritinya ko ryoca ryagirizwa forode y'100%, rigaca ritangishwa ayandi mande y'imiliyaridi zirenga 400 z'amarundi. Iradiyo RPA ikaba yatangaje ko ku makuru ifise inyinyurana hagati ya RONA na 1xBet ribera mu gahumbezi kure cane y'ubushikiranganji bujejwe ivy'ubudandaji. Two kwitega iki kizova mw'inyinyurana hagati ya RONA na 1xBet biragoye kumenya, ariko vyose biguma vyugariye kuri Reveriyano Ndikuriyo. Mu yandi makuru dusanganywe avuga ko Chris Sebarinda mwene 1xBet asanzwe afitaniye ubucuti bwa kera na Reveriyano Ndikuriyo, ciyongera ko nuko Sebarinda na Ndikuriyo basanzwe bose baturuka mu ntara imwe ya Makamba. None ko umuyobozi wa RONA ameze nkana ko Ndikuriyo mu kazi, umurwizatunga Sebarinda nawe akaba ari somambike wa Reveriyano Ndikuriyo. Ubwo ayo matati ya RONA na 1xBet igihangange Ndikuriyo kizohava kiyaburira inyishu. Birumvikana ko Ndikuriyo azobwira umuyobozi wa RONA ati bihebe.
Birashoboka ko ari naco catumye ayo matati abera mu kanywabu kure y'umushikiranganji ajejwe ubudandaji Hassan Kibeya, nuko asanzwe azwi nk'uwegereye Ndayishimiye. Biranashoboka cane ko umushikiranganji Hassan Kibeya atotinyuka kwitambika imbere y'inyungu za Reveriyani Ndikuriyo kubera gutinya kwasika agatwe. Ibi nivyo bikunze kurangizwa n'impfu zitangaje z'abategetsi leta, ikarita amasanganya y'imiduga ndetse n'ibindi bitandukanye. RPA ivuga ko amafaranga Reveriyano asahura abicishije muri rinti ya Rudike atazwi, ariko abagereranya bakibaza ko atari munsi y'imiliyaridi 2 ku kwezi. Izo miliyaridi zisahurwa n'amampema yuzuye atacamira, ari hamwe zoshirwa mu bikorwa vy'iterambere zo kubaka amashure n'amavuriro biteye igomwe. None ninde azogaruza ayo mamiliyaridi mampema yuzuye bariko barasahura igihugu? Ninde azotururuza igihangange Ndikuriyo? Ubwo umushikiranganji Kibeya ajejwe ubudandaji yobishobora. Nukuri ari hamwe yoba akunda igihugu vya nyavyo ntivyomunanira, ariko birahambaye ko umukuru w'igihugu n'umushikiranganji wa mbere bashigikira Kibeya. Mbega ko Ndayishimiye nawe ari umusahuzi, azabihera hehe ngo abuze Ndikuriyo nawe gusahura? Ubwo Ndikuriyo na Ndayishimiye ntibamaze kugabura umurima basahuramo kugira ngo babandanye kwikanda aho cabavunye. Ariko ninde azotabara Uburundi abo basoma bariko barakora ibiteye ubwoba? Ni mu gihe igihugu muri kino gihe kiri mu ngorane zikomeye cane z'ubukene budasanzwe. Ibibera mu Burundi nagahomera munwa. Bigenda gute ngo Reveriyani Ndikuriyo agendere hejuru y'amategeko? Mbere yuko tugaruka kuri ya nkuru ivugwa kw'iturirwa ry'amasoko, reka tubanze tugaruke kuri aka kamaramaza nyine nk'uko narindi kubikubwira. Mu nkuru tumaze kubashikiriza twababwiye ukugene mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo yagize urudandazwa rw'inkino z'akamari akarima kiwe. Twababwiye amabanga yashizwe ahabona n'iradiyo RPA ku kugene Reveriyani Ndikuriyo afise inguvu zidasanzwe mw'ishirahamwe Rona ryegukira leta. Umuyobozi wa Rona Fabrice Nibigira asanzwe ari umuvugizi wiwe muri Fondation Pax. Uyo Fabrice afise akazi kagayitse ko gukingira ikibaba isosiyete Raidia Rudike ya Ndikuriyo, akayifasha kutariha amakori. Aho ni mu gihe ayandi masosiyete adandaza akamari mu Burundi bivugwa ko yose hamwe ariha amakori angana n'imiliyaridi 5 z'amarundi ku kwezi. Iyo Reveriyani Ndikuriyo asa kw'isonga wasamaza abarundi mu kwerekana ko Burundi buri mu nzira igana ku mbonakazoza y'igihugu cifashe muri 2040. Ndikuriyo ishongora ko akunda igihugu mu gihe ivyo giteje imbere aberundarunda mu rutara iwe. Ndikuriyo yabwiye abarundi ko igiterwa c'amavoka arico kizokemura ubukene bw'ibitoro mu mwaka wa 2029. Ndayishimiye aherutse kuvuga ko ataramenya impamvu amashirahamwe ya leta akora homba. Mw'ijambo yashikirije kw'igenekerezo rya mbere z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026 mu birori vy'umunsi mukuru w'abakozi, tubibutse yuko Ndayishimiye yagarutse ku mwimbu uteye isoni w'amashirahamwe ya leta. Ahagaze kuri stade Ngoma Igitega, umukuru w'igihugu yatangaje ko adatahura ico bivako ngo amashirahamwe ya leta akore ahomba. Ikinyamakuru
cacu gifatanije n'amasoko yacu, abashikira Ndayishimiye muramutubwirira ko umuyobozi we nyene yagenye mu mabanga yo kuyobora ishirahamwe rya leta ry'u Burundi ryitwa RONA atariko ararikorera ibiriteza imbere ahubwo arikoresha mu gukingira inyungu z'igihangange Reveriyano Ndikuriyo. Ishirahamwe RONA rya leta niryo rijejwe ibikorwa vyo kugenzura urudandazwa rw'akamari mu Burundi, ni ukuvuga ko RONA ariyo yemerera abashaka gushinga amasosiyete adandaza akamari mu gihugu babanje kurihishwa amadolari 70,000 kandi bategerezwa gusubira kuriha ayandi nkayo nyine inyuma y'imyaka 5. RONA niyo ifise ububasha bwo gutoza amatagisi ku masosiyete akorera kamari ku butaka bw'u Burundi, ni ukuvuga ko umuyobozi wa RONA ari we jisho mukuru w'igihugu ahashira kugira ngo akingire inyungu z'igihugu, yamara umuyobozi wa RONA Fabrice Nibigira ntariko akingira inyungu z'u Burundi muri RONA, ahubwo arajwe inshinga no gukingira inyungu z'umusuma Ndikuriyo. Ni ukuvuga ko inka Ndayishimiye yatumye niragira kuragira abarundi atakiyigaburira, kuko ivyo yoyigaburiye abigaburira inka y'uwundi muntu. Ndayishimiye na Nyaragase abogoze Fabrice Nibigira ace ashirwa imbere y'ubutungane. Fabrice niwe azomenyesha ubutungane kugene inkinamico yose yari yubatse, hanyuma abafise uruhara muri ubwo busuma barengutswe kandi bahanwe hisunzwe amategeko. Ibiriko bibera muri RONA ni navyo bishobora kuba bibera mu yandi mashirahamwe ya leta. Abatwara amashirahamwe ya leta bagenwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu. Birambaye ko Ndayishimiye ava mw'itiro akamenya ibibera muri ayo mashirahamwe. Birashoboka ko ari we nyene yotinyuka guhangana n'ibisuma bigisibije mu mashirahamwe ya leta, nk'uko usanga biba ari ibihangange bitinyitse canke abashigikiwe navyo, ku buryo abashikiranganje usanga batinya kwegera izo dosiye kuko vya bihangange vyoca bibagarukirako bibakurako amasozi. Haranavugwa ikibazo c'ishirahamwe 1xBet ryashizeho ubuhinga bwo kwiba hakoreshejwe ikoranabuhanga rya Mobicash rifasha kunyegeza amamiliyaridi yasohotse n'ayinjiye. Twibutse yuko mu rwizatunga agaba iri shirahamwe mu Burundi ni umunyamakamba Chris Sebarinda, akaba anasanzwe ari somambike wa Reveriyano Ndikuriyo. Biravugwa ko RONA yishuza 1xBet miliyaridi nyinshi cane z'amarundi, ni ukuvuga miliyaridi 4,121,089 z'amarundi muri 1xBet ngo baranse kuriha aya mafaranga kubera batinya ko amategeko yandi ahana forode aca abakorako, aho boca barihishwa miliyaridi zirenga 400 y'amarundi. Biragoye kwizera ko RONA na 1xBet bizohava bumvikana ku nyungu z'igihugu, mu gihe umuyobozi wa RONA, umuyobozi wa 1xBet bose bari mu kwaha kwa Reveriyano Ndikuriyo. Iki kibazo categerezwa gukurikiranwa n'umushikiranganje w'ubudandaji
ariko birahambaye ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ahaguruka ubwiwe agashira ishirahamwe Rona ku murongo kuko ririko ritungisha Ndikuriyo n'abasomambike biwe mu gihe Uburundi bwo bubandanya guhenuka mu cobo c'ubukene ku rugero ruteye ubwoba. Ninde agiye kubogora igihugu caguye mu manga? Reka twigarukire kuri ya makuru ateye ubwoba abandanya kuvugwa ngaha mu gihugu c'Uburundi. Ni inkuru yakwiragiye cane ku mugoroba w'ijoro ryaraye riheze, hariko igenekerezo ry'icenda ku bijanye n'amasoko abandanya guturirwa ngaha mu gihugu c'Uburundi mu gihe himirije amatora, ni mu gihe havugwa zuguruzuguru no kutumvikana mu bihangange vya CNDD-FDD, mu gihe amakuru amwe n'amwe avuga yuko hoba harimwo ukuboko kunini cane kwa bamwe mu batavuga rumwe na Perezida Evariste Ndayishimiye kugira ngo bamwangishe abanyagihugu cane cane abasanzwe bakorera muri aya masoko bariko barahombeshwa n'ukungene aya masoko ariko araturirwa maze leta ntagire ico ibikorako. Muri aka kanya rero isoko y'Ingozi yaraye ituriwe n'umuriro. Abahegereye bavuze yuko uko babibonye ari ibintu biteye ubwoba. Igipolisi n'abajejwe intwaro ubwo vyabaga ntibaciye bahanyarukira ngo batabare, baje batinze. Iyi miriro iriko iratokombeza amasoko iterwa n'iki muri kino gihe? Kuva muri 2013 tubibutse yuko Edouard Nduwimana yatangaje ko Imana ariyo iturira amasoko nta gihe kijana abarundi bataburiye ivyabo mu masoko. Ibi bintu bikorwa na bande mu vy'ukuri? Ni kuki intwaro ya CNDD-FDD atamatohoza yigera ikora? Ninde yungukira mu marira y'abanyagihugu ndetse n'abarundi basanzwe bakorera muri aya masoko? Turaza kubabwira ibijanye ngo n'imirwi irwanya leta ya Gitega yoba yarahejeje gushika mu Burundi, tubabwire n'andi makuru menshi mwanyegejwe ku bijanye n'ibi biriko biraba ngaha mu gihugu c'Uburundi ndetse n'ibindi biteye ubwoba biriko birashirwa hanze n'amasoko yacu. Turaza kubigarukako mu yandi makuru tuza kubaha, nimuze kuja kure. Ivyiza kuri mwese nivyo ndabipfurije.